murakoze ego murakoze no kuranforsa sinzi ngene no kuva mu kirundi kuranforsa amastructure amwamwe nka manière institutionnelle yaba mu by'ubutunzi haba mu nyigisho ama institution amwamwe nk'ubutungane canke ayandi ma organisation haraba ivya corruption kugira ashobore kwigenga kugira ubwigenge bukwiye ubutungane cane kuko atagira independence nta butungane ushaka kuhaba ikica kabiri no kugerageza hakaba kwigisha gusensibiliza abanyagihugu kugira bamenye icarico redevabilité donc twokwita redevabilité sociale bamenye ko umutegetsi ari hajya ateza kubereka ahagejeje kuko y'umutegetsi ari bariko arakoresha amafaranga aba yatanze haba mu makori n'amataxe bamenye icarico donc igituma donc ko umutegetsi ari karakora ibintu bakora ku buryo bwatanzwe n'umunyagihugu. Ca gatatu ni transparence uko twerekanye yuko hariho ibintu bikorwa bidaciye mu muco transparence cyane transparence numérique no kuvuga ngaha ko bashirazeho la digitalisation bari accélérer ikahaba la digitalisation mazike la digitalisation ahiri le serveur comme ku buryo ibikozwe ngaho bibona hose ico cofasha cyane gose. Ikindi nugukingira gushobora kushira hamwe ameze yo gukingira abiyamiriza ibintu abavuga ibitagenda neza kuko twarabonye ko kenshi abagiye baravuga ibitagenda neza bagiye barahura n'ingorane zitari nke. Ikindi naco cokogwa nuko hoba guhana abakoze amabi abagize ibiturire canke ibindi nuko bohanwa co kimwe kuko ubunye haribonekeza nkuko mugenzanja bivuze ngaha ko abanyuruza abagize ibiturire bito canke abiba utuntu dutari bo bahanwa mugabo abiba amatungo y'igihugu n'abonona ivy'igihugu ugasanga bariko baridegemvye. Ikindi umuntu yovuga no kuranforsa rohori ya société civile kuko ni contre pouvoir ni contre ko irakebura les institutions donc igashobora kuvuga ikerekana ibitagenda neza mu byo byose bizoshoboka habaye n'ikindi kinakene habaye volonté politique habe gushaka kwa politique kugira ibyo byose bishoboke. Kandi twavuze bavuze budget y'igihugu niyo amafaranga arangura imigambi yagenewe abanyagihugu ivyo bibe ku mugaragaro abanyagihugu bamenye ko ashobora gukurikirana kuraba ingene amafaranga batanze ariko arakoreshwa ahanini ni nk'ivyo tujanije n'ibyo byuko abanyagihugu babuze ngo bakamenya ingene bikorwa bikorerangurwa neza kuvyerekeye vyatije hari ubumenga kumenyesha ivyerekeye ingene itegurwa n'ingene kurumenga abanyagihugu babimenya ku busa kwijana none bogira bisaba cyane kugira babimenye bogira sensibilisation imbere bakiri muri planification y'imigambi abanyagihugu bakabonyene bakajamwo bagatanga intererano y'ivyo bakeneye les besoins communautaires. Nico rero turavuga ko bogira iyo sensibilisation bayinishye abanyagihugu bakatanga ivyimviro kuva ivyo bakeneye kuri hakiri muri planification.
kwiyumvira yuko hariho politiki ya etemonte politiki ya yiyumviriwe ku myaka 40 ku myaka 60 biragoye cyane gose bigoye kubera iki kwiyumvira ikibazo nk'ico oye ukamyuti bizogenda neza kizogenda nabi bizogira gute ni ikintu kigoye cyane gose kwishura uko wishura ikibazo ufise ibyo ufatirako ubu turi muri mu mwaka w'ibihumbi 2025 jewe handi ngaha mu bihumbi 40 nzoba mfise ibintu nofatirako kugira ngo mvuge yuko ivyafashwe bizoba byakoze muri ico gihe bizoba byabaye nofatira kuki notanga inyishu gute kiwe ufasha uti ibizoba byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2060 bizoba bimeze gutya bizoba byakozwe no kwishura mfatiye kuki nukuri nta jewe ntanze inyishu yiwanje mbona umengo nta bintu nofatirako kugira ngo ndabahe isanamu y'ugenda ibintu bizoba bimeze muri 20 mu 2040 kibe mu 2060 nico nababarira kubera yuko mwisanzwe technique marega ni ntupfa kwishuye gutangisha ubucyo oye uteza ku inyishu itanzura justifia n'est-ce pas none nofatira ku kigwenda vyishura jewe novuga yuko ico kibazo kirangoye kwishura deja kumenya uti mu bihumbi 2010 ba mu bihumbi 2030 hazoba hari iki uteza ko ufite zeremo izo yerema nazo mfise nukuri donc kirananiye nijambo nabona Gabriel Rufyiri mu Kirundi baravuga ngo umutambi wa neza mubona agikenyera uko ibintu biri ubu d'abord ndi mu bantu baronse ijambo basubise amashirahamwe yigenga mu Kigobe igihe yariko irigwa hanyuma narafashe ijambo ndavuga nti inkingi harite twita le préalable de la réussite ibintu bifatirwa ko vya mbere bizotuma iyi mbona kazoza iboneka iseruka ubwa mbere nuko abantu bari imbere y'abandi hari kintu honorable yose yavuze gihambaye cyane kijanye nico bitwise guca ugwevu kwa bene gihugu ugiye kuraba nuko abantu tudasoma ugiye kuraba bwizwa shingiro ukaraba muri zya ngingo z'intango hari byo bita le droit et le devoir d'un citoyen Nubwo ndagwakare mu ngo mutatu n'icenda y'ibizwa shingiro ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa komwa nta muntu afite uburenganzira bwo kuryonona iga ari ya kandi gacivuga iti umurundi wese afise itegeko ryo gukingira itunga ry'igihugu ije n'ibizwa shingiro ivyo murundi amaze kubona wese muri ngaha mubizi wobona umushikiranganje ari mu nzego yonye ibintu by'igihugu cuje ngaho mukomera amashi no uramubuza uti wewe nawe ushiranganje igisuma kuko uba wifitimiza amategeko c'est normal wifitimiza amategeko rero ikintu cya mbere jewe wanje burya d'abord ni ama indicateur de base aya indicateur mwumvise ko kugigiturire turi ku 10 kwijana umuntu wese agiye mushuri ngarazi mwanye umunyeshuri wese baza 10 kwijana uyu munyeshuri vraiment bafise ikibazo gikomeye tuvuze tuti inzego z'igihugu ingene zimeze uno munsi donc efficacité gouvernementale muri 3 kwijana umunyeshuri wese 23 kwijana kandi mu ishuri abametse gute wese ni mubizi no mu byumva ega leta yenyine ihari uno munsi irumva ko yene ifise ikibazo iyo rero ikibazo biri ngaha mu gitabo bajya abantu bari muri ya leta je uweza kubaza sinzi ko ibintu babizi ko babizi ntababigenze ko barigenze je suis désolé sivyo neza ko barigenze ko barigenze na rero mvugani
d'abord bumve babanze bagirire plus de conscience de la situation. Natwe rero ikintu cy'igiture kitavuye mu nzira ntibikunda, ico ni cyambere kigira urumva birahari. Ubu rero hakenewe ko turonka des zones de femmes capables y'ukuzana ivyo no kwitare base solide, ibintu fatigwa ko vy'intango vyotuma ibi bintu bihagarara. Ico ni cyane. Ikigira kabiri, tugomba kugira ikintu bita la cohesion sociale. Burya mvuze cohesion sociale, mwumve yuko ahantu abantu bavuga kwitari bibiri bivuga kwitari kuregeranya biko basanzaza abantu batagiye hamwe. Hari ikintu honorable yose yavuze ngo bigerukeko, burya uku kuntu ubona usanga atamuntu ashaka kuja hamwe n'uwundi, ugaca usanga uri komeraho ikumva ko mbere irikanize guri yonyene, parseme kanizwe kumva ko yubaho yonyene, abuke kanizwe kumva ko yubaho yonyene, ukumva ko wewe sinzi ko murabibona mu mugabo shaka dore mu mugabo twara muri CNDD raba uwatwaye CNDD Rajabu ntuzenye Nyabenda ntuzenya Jeremy, ivyo ni ibintu biboneka. Urumva nta numwe shaka kuje no kuba batwara. Je narumvise ngo hariho n'abantu ngo bari mu mugambo umwe ngo hariho ba Serine Muragwa Nyambari ngo abandi bari ibintu ugaca usanga meme arete da systeme bonyene ntibagira. Ibi rero nivyo twita crise grave de valeur na leadership. Burya ni ihari crise grave ya leadership, uburongozi bene n'amati valeur yamaze kwa kindaro makino gihugu. Tugire prise de conscience. Umuntu avuye je ndavyibuka mu ariko twabigeze kuronka un secrétaire exécutif nawe mvuga izina. Uyu mu secrétaire exécutif yaraje, urumva baragira amanote de service bakagira gufata yaciye ashika chatabura ibintu byose byari bihari, aca byose baza kugira bice byitirirwawe. Jewe mu Rwanda cyamwibuka vraiment naciye mbona n'ukuri turagwaye, aho ubona yuko ikintu undi mugenzi wawe yakoze atari wagikoze uco gisambura. Iyo c'est une maladie grave, ni crise yuko umuntu ubaho wenyene. Rero jewe ingenda bibona mbona ko akwiye kuba icyo kintu cya cohesion sociale, ntuzi kuteza imbere iby'amavaleur positive, hanyuma kuduza leadership, aba leader bakaduga bakaboneka. Hari ibintu bamwe muvuga ngo dusabye ndego bisabandi navuze ni muri sare turi ngaha twebwe nababwiye ngo yanze cyane ikosi duha ni mu twebwe bidufate ingingo twebwe nyine ndabutangura duhinduke turahiriza umwanya nico navuze, hanyuma tusenere abandi ibyo no kwita commande rege de valeur élémentaire, tureke kubesha dufatira ibintu bisanzwe